twasigaranywe ivyo Imana itunze. Ama ministeri turongoye n'ivy'Imana, abantu Imana yaduhaye muri aya ministeri n'ab'Imana. Ico Imana yaduhaye cose n'ivyayo. Birija muri Imana ryatubwiye ngo umwe amuha itarano zitanu, undi zibiri, undi imwe. Hari ikintu bavuze ngo uko umuntu wese ashobora. Nivuga ngo naco Imana yaguhaye kirenza amakapasite yiwawe. Imana iguha bivanye n'ukungene ushoboye gukora ibintu. Nshuti mukundwa uri kurankurikirana, ndagomba ikintu wame ucimva. Mbega iki kintu ndiko ndakora vy'ukuri ndiko ndagikoreshwa n'umutima uyuhe? Mbega igikorwa nicaca mu muriro kizorengana canke kizosigarayo? Bivuga ngo nuko babantu baraza azosuzuma ivyo turiko turakora vyose. Ibi mwame mubizi, ico uri kurakora cyose azogisuzuma. Hari abakozi b'Imana zivuga ati vaho mwankora biziramu, ntaho nigeze ndabamenya kubera iki bakoze ibiteye isoni, bababaje umwami, bakoze ibidakogwa, bababaje Imana. Terere hanze kuko aba bavuga ngo twasenda abadayimoni mu izina ryawe. Basaba pagana, mpagana yose ni daimoni, ariko basenda abadayimoni mu izina rya Yesu ni bande? Nabakozi b'Imana. Tuzotangana twashika mu ijuru. Hari abantu bibaza ati urya mu ijuru ngira niwe azo wa mbere kugururigo, niwe azo wa mbere gushikayo. Mbwa dutangare dushitseyo atari bo bari. Kubera iki? Kubera ibikorwa bipfuye, kubera umutima waranze ico bariko barakora cose. Ndonge kubaramutsa ubwira kandi ni Apotre Kevin Sibomana abashikiriza kino kiganiro ibango ry'ubuherezi cama igihe cose gica kuri no chaîne ya YouTube ubugingo busagutse TV. Imana tugiriye ubuntu guko tuza turashobozwa n'umwami Imana kubashikiriza bimwe bishobora gufasha ubuzima bw'umuntu wese ahamagarigwa mu ibango ry'ubuherezi kugira ngo ashobore gutahura ibijanye n'ibango ry'ubuherezi, ashobore gutahura ibijanye n'ico Imana yifuza mu bijanye n'ibango ry'ubuherezi. Hari amakosa menshi twage tubona akogwa bitewe nuko abantu batigeze batozwa, batigeze bamenya ibijanye n'ivy'ibango ry'ubuherezi. Ibango ry'ubuherezi n'ibango ridasanzwe, ariko mugabo kandi ririmo ibinyegezwa vyinshi, aho umuntu bisabwa ko aguma afise umutima wo kwiga, umutima wuzuye inzara n'inyota yo kumenya vyinshi mu mabanga anyegejwe mu bijanye n'ibango ry'ubuherezi. Tumaze igihe turiko turavuga ibijanye n'ico Imana idupimira ko mu bwizigirwa mu ibango ry'ubuherezi. Narababwiye ngaruke gatoya inyuma yuko ubuherezi ikintu ca mbere bubwizwa kubakirwa ko canke ico ubuherezi bwubakiye ko ari ikintu citwa ubwizigirwa. Ubwizigirwa ni ikintu gikomeye cyane kuko ijambo ry'Imana tubwira niwo mutima niho iki kiganiro novuga umutima wacu nuko tuba abaherezi babizigirwa bakora nk'ibiri mu mutima w'Imana ndetse no mu vyiyumviro vya ico Imana igomba, ico Imana ishaka nuko tuba abaherezi babizigirwa bakora nk'ibiri mu mutima wa no mu vyiyumviro vya ico Imana ikirarondera, ico Imana iriko irashaka ku buzima bw'umuntu wese yahawe iri bango ry'ubuherezi. Rero ko turavuga ko hariho ibintu bitatu dupimirwa ko mu bijanye n'ubwizi zigirwa muri bango ry'ubuherezi. Twaravuze ingene Imana dupimira ku bintu bitoya, ko turi abizigirwa ku bintu bitoya. Ica kabiri twaboneye hamwe ningene Imana idupimira kuco nise amafaranga canke uburyo. Iyo Imana iguhaye umugisha wifadika nk'umuherezi, mbega uratahura igituma Imana iba yabiguhaye, uratahura igituma Imana iba yaguhaye uwo mugisha, ko iba yawuguhaye atari kubwawe gusa ariko iba yawuguhaye kubw'abandi. Ikindi twako turabira hamwe mu kiganiro giheza. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe ikindi kintu kigira gatatu, ingene Imana idupimira ubwizigirwa kuco nise ku bintu by'abandi. Twaravuze ku bintu bito, ku mafaranga no ku bintu by'abandi. Mbega urumwizigirwa mu by'abandi, urumwizigirwa mu bitari gwawe, urumwizigirwa mu byo bakugiriye icizere co kubamwo. Ico nico tugiye kuvuga uyu munsi kugira ngo dutahure neza ingene tubwiza kubaka ubwizigirwa bwacu ku bintu bitoya, ubwa mbere na mbere. Ica kabiri ku vyo Imana iba yaduhezagije. Ica gatatu ku bijanye n'ivy'abandi. Amajambo ngiye kwifashisha turasanga mu gitabo ca Matayo igice ca 25. Turasoma duhere ku murongo wa 14. Niyo majambo tugiye uyu munsi kwifashisha. Ndazi abatari bake muramaze kuyasoma, abatari bake muramaze kwamaze kuyigishwa, mugabo yeka kandi mwemera adufashe kugira ngo twongere dutahure ico akeneye ko dutahura uyu munsi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umugani w'ababikijwe
itaranto bizoba nk'ivyo umuntu agira agende mu mahanga ahamagara abantu biwe abasigarana ivyo atunze mwumvirize abasigarana ivyo atunze ntivyari vyabo vyari ivyo atunze umwe amuha itaranto 5 undi 2 undi 1 uko umuntu wese ashobora aja mu mahanga uwo mwanya wahawe itaranto 5 aragenda aradicuruza yunguka izindi taranto 5 kwa 2 abigenza atiyunguka izindi 2 ariko wahawe imwe arigira yimba mu kuzimu ahisha amahera ya shebuja hashize igihe kirekire shebuja wabo bantu aragaruka asuzuma ivyo yabasigaranye ijambo rimwe rimwe cyose aza kurigaruka ko ngako ko rafise ico rigenda ritwigisha asuzuma ivyo yabasigaranye wari yawo itaranto 5 araza azana itaranto 5 ati mugenzi wari wasigaranye itaranto 5 ehe nungutse izindi taranto 5 shebuja aramubwira ati wagize neza muntu wanje mwiza wo kwizigirwa wizigiwe kuri bike nzoguha kugaba vyinshi injira mu munezero washobuca haza wari yawe itaranto 2 ati mugenzi wari wasigaranye itaranto 2 ehe nungutse izindi taranto 2 shebuja aramubwira ati wagize neza muntu wanje mwiza wo kwizigirwa wizigiwe kuri bike nzoguha kugaba vyinshi injira mu munezero washobuca 24 kandi haza uwahawe itaranto 1 ati mugenzi nari nkuzi mwumvirize no muntu nari nkuzi kuri umuntu w'ingare wimbura ivyo utarimye ukumakuma ivyo utasanzaje ndatinya ndagenda mpisha itaranto yawe mu kuzimu ngibi vyawe shebuja aramwishura ati wa muntu wanje mubi yari umuntu wiwe mugabo mubi yari umuherezi wiwe ariko mubi hari abaherezi beza babizigirwa hakaba n'abaherezi babi sinifuza kuba mu baherezi babi ariko kuba mu baherezi babizigirwa turabigarukako wakinebwewe waruzi ko myimbura ivyo ntarimye nkumakuma ivyo ntasanzaje nuko warukwiye kujana amahera yanje mu bayacuruza nanje nagaruka nkaronka ayanje n'inyungu yayo nuko ni mu mwaka itaranto muye ufise itaranto 10 kuko ufise wese azohabwa asesekarizwe ariko udafise azokwakwa nico yarafise n'uyo muntu wanje wimbura kimazi ni mu mute hanze mu mwiza niho hazoba amarira no kujyanya insya zamenyo Imana ibahezagire cyane ariyo majambo uyu munsi nifuje ko turabira hamwe turiko turavuga ibijanye no kuba umwizigirwa mu bintu by'abandi umuherezi ashigwa kugira ngo azezwe ivy'abandi ntituriko turakora iyi wacu kidashaka ndagisubiremo cyane ukabukene ko ubuherezi bwaba ubuherezi ufite amagara meza mu buryo bw'imwe ubuherezi Imana yishimiye ubuherezi bugenda bugaragaza icobero c'Imana hano muri nosi biragusaba ko utahura neza yuko ico Imana yakujeje ntabwo ari gwawe ivyo ufise ntabwo ari gwawe amavuta ufise ntabwo ari gwawe ingabire ufise ntabwo ari gwawe ubuzima ufise ntabwo ari ubwawe Imana yarabuguhaye kubwo abandi Imana yabuguhaye kubgayo reka nangwe kuvuga yo nyine ubgayo Imana yarabiguhaye kubgayo bwa mbere na mbere mugabo kandi ibiguha no kubwo abandi wowe uri gikoresho ico wame ukizi wewe uri igikoresho ico ntiwigere umunsi numwe ucibagiza mu buzima bw'iwawe uri gikoresho uri kugira ngo ukorere Imana kandi uri kugira ngo ukorere abantu ico umuherezi ari umuherezi ashiriwe gukorera Imana kubwo abantu ico nico twabonye mu jana definition y'umuherezi rero ino nkuru irimo ubutunzi bwinshi cyane gose irimo amajambo menshi cyane gose ashaka gufasha ubuzima bwacu kugira ngo tube abizigirwa mu buherezi Imana yaduhaye ijambo ry'Imana tubwiye kungene Yesu aciye umugani kungene ubwami bw'Imana bumeze aravuga ngo bimeze nk'umuntu yagomba kuja mu mahanga ahamagara abantu mu byumvirize neza aba bantu yahamagaye ntibara abantu yapfuye gutora mu ibarabara abantu yahamagaye bara abantu biwe bara abantu yizeye bara abantu bari mu buzima bw'iwiwe ahamagara abantu biwe abasigana ivyo atunze twasigaranywe ivyo Imana itunze ama ministeri turongoye n'ivy'Imana abantu Imana yaduhaye muri ama ministeri n'ab'Imana ico Imana yaduhaye cose n'ivyayo birija muri Imana yatubwiye ngo umwe amuha itaranto 5 undi 2 undi 1 hari ikintu bavuze ngo uko umuntu wese ashobora nivuga ngo naco Imana yaguhaye kirenza amakapasite yiwawe Imana iguha bivanye n'ukungene
ushoboye gukora ibintu mu byumvirize neza ntawe Imana yarenganije uwo Imana ya 5 ukabona ko ishobora kuzidandika kandi izitanu zavuye mu izindi zitanu wa zibiri yazikwemo izindi zibiri uwimwe nawe nyene ko muri yadandaza ari kuronka iyimwe nyene byumvikana neza ko ico umuntu yahawe yagiye kugira ngo akigwize mu buzima bwiwiwe birije muri Imana yatubwiye ngo nuko wa muntu hagenda igihe kinini ariko batubwiye ngo hazi igihe kirekire shebuja ahandi ku murongo wa 19 hashize igihe kirekire shebuja wabo bantu aragaruka asuzuma ivyo yabasigaranye mwami mubizi neza bahereze muri kumuranyiriza umuntu wese kane kubijana iby'ubuherezi ico umuntu wese yahawe hari umunsi umwe Imana izogisuzuma wame ubizi ntabwo ari ibintu Imana afuye gukora gutyo nyene Imana izotubaza ikintu cyose yaduhaye mbega kore naguhaye ingabire gusengera abantu wayikoresheje gute mbega kore naguhaye amafaranga kugira ngo ufashe abantu wayakoresheje gute mbega kore naguhaye ishengero wariyoboye gute warirongoye gute mbega kore nagujeje iki gikorwa cyo gufasha imfubi n'abafakazi wabigenjeje gute mbega kore nakurungikiye aba partenaire wacugenda uriyubakira ivy'iwawe uribagira abandi hanyuma bihagaze nawe urabihagarika donc wari nyuma y'igikorwa c'Imana kugira ngo urondere inyungu ziwawe akanakaga gakomeye cyane gose kwinyegeza inyuma y'ibintu by'Imana uri kurondera inyungu ziwawe umuherezi w'umwizigirwa ntinyegeza inyuma y'ubuherezi kugira ngo ashike ku mafaranga washike ku nyungu ziwashike ku byo yifuza wenyene ubwiwe ariko muvyumvirize neza Imana duha igikorwa kugira ngo tugikore mu ntumbero kugira ngo giheshe icubahiro Imana kigire neza abantu Imana yaremye birivuga ngo asuzuma ivyo yabahaye iri jambo yo ndikunda risoma numva guhinda gashitsi cyane mu mutima ko Imana umunsi mwizosuzuma ivyo yampaye ikambaza neza ati ibi wabikoresheje gute ibi wabigenjeje gute mbega umwanya naguhaye wawugenjeje gute naguhaye umwanya kugira ngo winezereze wowe nyene canke naguhaye umwanya kugira ngo ushobore gutuma abandi bagirirwa neza munazi mu byo Imana ikeneye ko dukoresha mu kugira neza abantu n'ibintu bitatu n'umwanya ni ubutunzi eka hamwe n'itarano Imana duhaye treasure talent and time ivyo ni ibintu bitatu tubiza kwamigiye cyose turiko turakoresha kugira ngo tugire neza abantu nk'abahereze umwanya wawe amafaranga yawe canke uburyo bwawe ubutunzi bwawe ica gatatu itarano canke ingabire yawe Imana yaguhaye rero asuzuma ivyo yabahaye wa mbere aramuzanira raporo tuzotanga raporo imbere y'Imana bivuga ngo tuzorenguka imbere y'intebe y'Imana mu kigiriki intebe ni jambo ry'igiriki gitwa bema ni kuvuga ngo naho tuzohagarara Imana ipima ico twakoze cyose hari ijambo nifuza ko mwe muri kumurankurikirana mutahura kandi mumenya neza bija muri Imana bivuga ngo ikintu cyose umuntu yakoze akiri mu mubiri kizopimwa no muriro hari ikintu Biblia gita ibikorwa bipfuye reserve mort canke the dead works aho umuntu ashaka gukora ikintu kigaragara ari ciza mu maso y'abantu mugabo kikaba ari gikorwa gipfuye nivuga ngo indani nta kintu nakimwe kirimo Imana izopima ikintu cyose cakozwe ikirimwo indani mbega umutima wari ugerekeje n'uyo namatwe ndabwira abantu sibijanye ivyo turiko turakora mugabo nibijanye n'impamvu irikira tuma turiko turakora ico turiko turakora abantu benshi turabona bashira imbere ibikorwa mugabo hari umuntu ashira imbere igikorwa mugabo umutima wamutumye akora ico gikorwa atari umutima wavuye ku Mana hari abantu bashaka kwiyeza hari abantu bashaka kuvugwa neza ndazi neza ko hari abantu bashaka kugira neza abantu mugabo sura ngo babagirire neza ni kugira ngo abantu bagende baravuga ko babagiriye neza abantu baronke uruvugo abantu babavuge neza ico umuntu ariko arashaka ariko ubundi ico dukora twibiza kugikora mu mutima w'urukundo tudakeneye ibyo abantu bazovuga tudakeneye urazi hari nabandi mpora mbona wowe uri kurangurikirana ibyo ntuzubikore ntugakore ikintu uriko uriyumvira ifoto bazofata kubera ico gikorwa uri kurakora abana kagenda kora abantu bagwaye ni gikorwa ciza cyane gose mugara abantu bikorwa bene ivyo bakoze bizoca mu muriro bigasigarayo bije jambo ry'Imana avuga ngo umuriro uzoserura ikiri mu gikorwa cyose cakozwe nimba vyukuri cakozwe mu mutima w'urukundo umuriro uzogisohora kizocayo kirengana kice kiruja gukayangana kujya kw'inzahabu ice mu muriro inzahabu ice mu muriro ntisigarayo irushiza gukayangana irushiza kwakaka uko niko bizomera urya munsi hari abantu benshi tuzokwibaza ko bakoreye Imana ibintu bikomeye cyane gose ariko ijambo ry'Imana avuga ngo va mwankora biziramye nta unigeze ndabamenye ngo bazovuga ngo twasenda abadayimoni mu izina ryawe
ariko azovuga ngo naragwaye ntimwaje kundaba, narashonje ntimwamisha mfungura, aravuga narakomanze kuruga muranga kunyugururira, aravuga vaho mwankora biziramo, ntaho nigeze ndabamenya. Ngo mwami, bazomubwira ngo mwami, wari hehe, wagwaye ryari, wafunzwe ryari, washonje ryari? Azobabwira ngo urya muntu mwahuye yashonje ntimumugaburiye, urya ari jewe. Urya arafunzwe mutagiye kuraba yari jewe. Urya muntu yari amerewe nabi, urya yari jewe. Kristo Yesu igihe cyose yama yidentifia muri barya abantu bafise ibibazo, bajya abantu bari mu bibazo, bajya abantu baca mu ngorane, bajya ni Kristo. Kristo ari ndani harya, wame ubizi umubomye ntubone urya, ariko ubona Kristo muri urya muntu. Bivuga ngo kigo cyose cyakozwe umuriro uzogiserura. Haro rero abo bazosanga atana kimwe kirimo, yagiye gufasha abantu bagoye kugira ngo yirondere inyungu ziwiwe. Harabaja kurondera gukora ibikorwa byiza kugira ngo barondere ababaye, barondere abapartenere, barondere abantu baza gufasha ibyabo, babubakira amazu, bagurira imiduga, babaha imishahara. Uravyumva umuntu bikitwa ko ariko akora neza mugabo objectif siyo, objectif nivyo we azoronka. Shuti mukundwa uri kurankurikirana, ndagomba ikintu wame ucimva, mbega iki kintu ndiko ndakora vyukuri ndiko ndagikoreshwa n'umutima uyuhe, mbega ikorwa nicaca mu muriro kizorengana canke kizosigarayo. Bivuga ngo nuko babantu baraza azosuzuma ivyo turiko turakora vyose. Ibi mwame mubizi, ico uri kurakora cyose azogisuzuma. Hari abakozi b'Imana zivuga ati vaho mwankora biziramo, ntaho nigeze ndabamenya, kubera iki bakoze ibiteye isoni, bababaje umwami, bakoze ibidakogwa, bababaje Imana. Abaterere hanze, kuko abo bavuga ngo twasenda abadayimoni mu izina ryawe, bose bapagana, mpagana yose ni daimoni, ariko basenda abadayimoni mu izina rya Yesu ni bande? N'abakozi b'Imana. Tuzotangana twashika mu ijuru. Hari abantu bibaza ati urya mu ijuru ngira niwe azo wa mbere kugururirwa, niwe azo wa mbere gushikayo, mbwa dutangare dushitseyo. Atari bo bari. Kubera iki? Kubera ibikorwa bifuwe, kubera umutima waranze ico bariko barakora cyose. Rero uwatanze raporo avuga ati wamaye 5 naragenda zicururisha ngizindi 5 nungutse. Hari jambo yamubwiye ati wagize neza muntu wanje mwiza, well done, well done, wakoze neza, wagize neza. Isengesho ryanje nuko buri muntu wese yorondera umusume ko Yesu mwijuru azomubwira ngo wagize neza. Buri muntu wese arondere muvyo uri kurakora byose, urondere kuzokumva mwijuru Yesu avuze iri jambo ngo wagize neza muntu wanje mwiza, ni winjire mu munezero washoboje. Muvyo uri kurakora byose, iyibe motivation yiwawe yuko umunsi uzohagarara imbere ya nyenijuru n'isi akakubwira ngo wagize neza muntu wanje mwiza. Wo kwizigirwa, iki naco kiraryoshe, wo kwizigirwa. Wizigiwe kuri bike nzogwa kugaba byinshi, injira mu munezero washoboje. Wahawe 2 nabo nyine araza apresent izindi 2 yungutse, aramubwira nawe nyine ngo wagize neza muntu wanje mwiza w'umwizigirwa. Wizigiwe kuri bike uzohabwa kugaba byinshi, ni winjire mu munezero washoboje. Ariko rero hacaza igitangaza cugira 3 ya araza inyishiriwe yomnyene, ucona ko uyu muntu yarafise ibindi bintu muri we. Uyu muntu sinzi byari bimurimo, hazware hawe 5 imwe. Ati mugenzi, nari nkuzi kuri umuntu mubi. Uribaza aya majambo, unayenda kuzi kuri umuntu mubi, wingare, wimbura ivyo utarimye, ukumakuma ivyo utasanzaje. Ndatinya ndagenda misha 5 yawe mukuzi. Ntihabaye mwizigwa mu bintu by'abandi. Abaheresi tugiza kuba abizigirwa mu vy'abandi. Abaheresi tugiza kuba abizigwa mu vyo twajejwe. Uyu ntihabaye umwizigirwa mu vy'abandi. Uyu ntihabaye umwizigirwa na gatoya mu vy'abandi. Yaragiye ajije 5. Aravuga ngo niyagaruka nzoyimusubiza.
ariko umviriza ukungene yamubwiye. Shebuja aramwishura ati wa muntu wanje mubi. Abandi babwiye ati muntu wanje mwiza, muntu wanje mwiza w'umwizigirwa. Arambwira wagize neza muntu wanje mwiza, ariko wavuze ngo muntu wanje mubi. Nivuga ngo Imana irafise abaherezi beza ikagira n'abaherezi babi. Muri abo buri hehe? Rondera kuba umuherezi mwiza. Imana ivuga ngo wa muherezi wanje mwiza wagize neza, ariko yavuze ati muntu wanje ko yari umuntu wiwiyewe. Uyu muntu yari umuntu avuye ahandi hantu, uyu muntu yari uwiwe. Avuga ati mugabo uri mubi. Bizo bibabaje cyane. Imana niyagira guca urubanza ikavuga ngo muntu wanje mubi, mukozi wanje mubi, mupasitori wanje mubi, wantumwa yanje mbi, umuvuga butumwa wanje mubi, mwana wanje mubi. Ikintu kiza kibabaje cyane gose. Ntabwo nifuriza ko yocumva, ntabwo nifuriza ko Imana yokibwira. Aravuga ngo wa muntu wanje mubi wakinebwe we. Umuherezi ntabwiza kuba umunebwe, umuherezi ntabwiza kuba umuntu mubi. Umuherezi ibi ariko aravuga nga contraire yavyo nivyo biza kuranga ubuherezi bwaje. Ubwa mbere na mbere kuba abaherezi beza. Yavuze ngo wagize neza muntu wanje mwiza w'umwizigirwa. Twa turavuga ubwizigirwa. Ntiwabaye igihemu, ntiwahemutse, wabaye umwizigirwa ku bitari ivyiwawe, ubu mwizigirwa ku vyo wajejwe. Aramubwira ngo wakinebwe. Abashaka novuga kurangiza nabi baba ibinebwe mu ibango ry'ubuherezi. Mu buherezi n'ahantu dukorera, n'ahantu gusenga, ubiza gusenga nkaho uravyumva utari bwigere usenga, ukorera abantu nkaho utari bwigere ukorera umuntu n'umwe, aho ubiza kwitanga ukitangira ubuzima bw'abandi. Umuherezi w'umwizigirwa n'umukozi ibizo bigaruka kinege. Ntubiza kuba umunebwe. Wari uzi ko nimbura ivyo ntarimye nkumakuma ivyo nasanzaje, nuko wari ukwiye kujana amahera yanje mu bayacuruza, nanje nagaruka nkaronka ayanje n'inyungu yayo. Nuko ni mu mwake itarantu yiwe, ni mu mwake ivyo nari namuhaye, ni mu mwake ivyo yarafise, ni mu mwake ivyo nari naramujeje, ni mu mwake ivyo nari naramuhaye. Muce mubiha ufise vyinshi. Byumvikana neza ko uwavyinshi azokongerezwa, bike nazo kwakwa nabike yarafise. Sinivuza ko kwakwa bike woba ufise canke Imana yoba yaraguhaye, ariko bumwize bumukozi ube umuntu wo kunezereza shoboja wawe wo mwijuru. Ikiri kintu gikomeye cyane gose. Uyu munsi nanifuje kubasangiza kuba umwizi, igipimo cyo kuba umwizigirwa ku bintu by'abandi. Hari abantu bumva umengo umunsi barongoye amashengero yabo bazoca bakora ibintu neza. Oya, ntabwo ari ivyo na gatoya. Nimba utari kurakora neza nk'umukozi w'umwizigirwa mu vyo wajejwe mwishengero ry'ubundi no mwishengero ry'iwawe, uriko urarima, uriko uratera imbuto, hazoza abandi batazogukorera neza. Ivyo umuntu ababwiye, ivyo umuntu akora abirira hano muri nose. Ico dukora cyose kiba ciza kiba kibi. Arambwira ati muntu wanje mubi wakinebwe, kubera ko ntiyabaye umwizigirwa ku vy'abandi. Imana idufashe tube abizigirwa mu vy'abandi, mu vyo batujeje tube abizigirwa. Rimwe nigeze kumva umukozi w'Imana, umuryango uramwizera, umukana umwana mu mahanga kugira ngo aje kuyivuza. Wa mukozi w'Imana amushikanye mu mahanga, amujana mu cumba c'ihoteli, aramusambanya. Uwo muntu n'umuherezi w'igihemu, n'umuherezi mubi. Guta umuntu akwizera akaguha umwana wiwe ugaca umwonona. Uwawe bamwononye wocumera gute nawe? Bumwizigirwa ku vy'abandi. Umuntu akwizigije sinzi akazi kamukorere neza, nkaho uri kuranezeza shobuja wawe wo mwijuru. Bumwizigirwa ku vy'abandi. Kandi ubu bwizigirwa twabonye neza yuko ababaye abizigirwa, ijambo ry'Imana ryatweretse ukungene Yesu yababwiye ngo, canke ijambo ry'Imana ryavuze ngo wabaye umwizigirwa kuri bike. Ivyo uri kuraba mwo umwizigirwa, Imana ibona ko ari bito, Imana ibona ko ari bike. Niva mu majambo iba yiteguye kugwo wabaye umwizigirwa kuri bike uzohabwa kugaba vyinshi. Reka ijambo ry'Imana ryatubwiye ukuri ko benshi bagenda bahusha gukomera kwabo gushika kure kwabo kubera ko batabaye abizigirwa muri bike. Rero Imana ibahezegire, Imana ibagire neza,
nize neza yuko hari ico muhemwera ariko araganira n'imitima yanyu. Wihana nimba by'ukuri usanze utari kuraba umwizigigwa, umuherezi w'umwizigigwa mu vyo Imana yakujeje, wihane uhindukirire Imana. Biravuga ngo niwakura ivyimbura kimaze mu vyingira kimaze, nzogendura akanwa kanje. Amahanga guhindukire wowe ntuzoyahindukirira. Ikinshi Imana idushakako. Subiye kandi kubashimira ko mwadukurikiranye kandi mwabanye natwe uyu mwanya wose, ariko ntimugende mudafyonze subscribe canke sabone, hama kandi mwongere mwactive ako gakengeri muriko murabona kama notification kugira muze murabona ibiganiro vyacu ko tugenda tuza turabashikana ubu wa mbere wo kushobora kubimenya, kandi ubishire aho abandi bashobora kwibona. Partager, gira commentaire, bikunde. Nimba ari cifuzo ushaka gushikiriza, bitwandikire kugira ngo tugende turushiriza kwamira ivyo tuko turakora, cyangwa kumbure nimba ari ivyo twohindura mu bitumenyesha. Muri umuryango wacu turabakunda kandi turabasengera. Sura gushimira kandi equipe technique yose twakoranye muri kino kiganiro. Imana ibaho umugisha kandi bagire neza. Dusubira ubutaha mu kiringano kindi, ibango ry'ubuherezi. Shalom shalom.